Amahoro y'Imana kuri mwebwe mwese bakunzi b'ibiganiro vya télévision Isanganiro, kaze muri uyu mwanya wo kubashikiriza amakuru ayuno musi nayo agizwe n'ingingo nkuru zikurikira. Gushira mu ngiro ingingo yo kubomora inyubako zubatswe hatubahirije amategeko ngo bigeze ku rugezo rushimishije muri komine ya Ntahangwa mu gisagara ca Bujumbura, ni mu gihe c'inyongera kirenze ko iminsi 3 hagataho hakaba abanyagihugu bavuga ko n'ubu barenganijwe. Haribonekeza ubukene bw'amazi muri zone ya Cibitoke yo muri komine ya Ntahangwa ni mu buraruko bw'igisagara ca Bujumbura. Abanyagihugu baganiriye na télévision Isanganiro bavuga ko haheze ukwezi atanima babona. Nayo mu makungu kuri uyu wa gatanu niho hasozegwa inama yari maze iminsi 2 ihuza igihugu c'Ubufaransa hamwe n'abaserukiye ibihugu bitandukanye byo ku mugabane wa Afrika. Mukanya ni nkuri mwimwe ukwayo. Reka twongere tubaha ikaze bidonido ryano makuru. Ingingo yuko abajejwe intwaro bose bategerezwa kuba bubatse biciye mu mategeko ntiroti isubira inyuma, ahubwo igiye ndetse no gushikira abategetsi bo ku nzego zose. Ibintu byashikirijwe n'umuvugizi w'ubushikiranganje mu byo bujejwe harimo intwaro yo hagati mu gihugu. Hakaba hari mu kiganiro abavugizi b'inzego zitandukanye bahaye abamenyesha makuru hamwe n'abanyagihugu kuri uyu wa gatanu. Muri ico kiganiro nyene ikindi kibazo cagarutswe ko ni kibazo kijanye n'ikena y'amafaranga y'agaciro. Ivete Nijimbere yishura ku kibazo c'ikena y'amafaranga mvamakungu, umuvugizi w'ubushikiranganje bw'ikigega ca leta Larissa Dushime yabanje gusigura amafaranga mvamakungu ingene aboneka n'ingene akoreshwa. Larissa Dushime avuga ko kugiza umwimbu vyotuma ayo mafaranga aboneka. Uyu munsi bishobwa hanze ni bikeya kuburyo naho n'amafaranga avamo ari make. Ayo mafaranga nayo acaza kugura byandi vyankenerwa cane gusumba ibindi igihugu gikeneye. Nico bituma mubona ngo hari ibura ry'amafaranga gucaye ngo ntibayaronka. Nico gihe rero leta iraraba bya bindi vyankenerwa cane nivyicishira imbere kugira ngo abari byo bibava mu nzira bwabuzima bw'umwene gihugu bugume bwisonura. Hanyuma umuti ariko w'ico kibazo c'amafaranga mvamakungu mu gihugu cacu Burundi uriho, duhamagariwe kugwiza umwimbu. Larissa Dushime avugira ubushikiranganje bw'ikigega ca leta yaranabajijwe akarusho kugara amazu adandarizwa nk'ayo mafaranga byazanye, nawe akagira ati iyo ni ingingo ya leta. Kuba yarafashe ingingo yo kugara ajya amashirahamwe asanzwe adandaza y'amafaranga ni uburenganzira bwa leta, kandi novuga yuko ari ingingo iza kuko hari utunenge tudasanzwe twibonekeza muri ajya amashirahamwe, kuko ntibe hariho ibiciro byashingwa bitisunze ibiciro by'ibani nkuru y'igihugu. Niho rero hafashwe ingingo yo kuyugara. Uyu munsi ingingo ihari nuko abanyamashirahamwe atari karakora. Hanyuma nimba hariho abavunja amafaranga bajya bagenda batembera tutabavunjayi, amategeko azobafata. Muri ico kiganiro c'abavugizi b'inzego za leta, Pierre Nkurikiye avugira ubushikiranganje bw'intwaro yo hagati mu gihugu yamenyesheje ko hariko haratororokanwa amakuru kugira hamenyekane abajeje intwaro bose bubatse bidaciye mu mategeko canke baharitse baheze bakugwe mu mabanga. Ubushikiranganje yabasavye ko botohoza bakaraba ko hariho ababubatse bitisunze amategeko, abafise abahabara, abafise aho batahira, hanyuma bace babahagarika muri ayo mabanga. Iki rero n'igisubira inyuma, kandi twahereye ku bajejwe intwaro, kandi murazi ni benshi burya ko uramanuka gushikana hariya kuri bari batowe ku mitumba bariya batanu urongo umutumba nabo nyene bajejwe intwaro. Mudufashe muturabe mutanga amakuru kugira ngo abo bantu bose bubatse bitisunze amategeko babahagarike, kuko ntiboshobora kuza gutanga ico badafise. Pierre Nkurikiye asigura ko iyo ngingo yahereye ku batwara abandi mu ntwaro, ariko ko mu minsi iri imbere izokurikizwa ku Barundi bose. Tugushimire Ivete Nijimbere. Turabandanya nano makuru.
abanyagihugu bo muri komine ya Ntahangwa ni mu gisagara ca Bujumbura bavuga ko ugushira mu ngiro ingingo yo kwibomorera inyubako zitubahirije amategeko bigeze ku rugezo rushimishije. Ni mu igihe c'ikigongwe cari catanzwe kimaze kurenga ko iminsi 4. Bamwe muri abo banyagihugu nabo bavuga ko gushika ubu baringanijwe n'ayamandi nabo bagasaba ko ikindi kiringo co kongererezwa. Odanda ishimiye aho twatembereye mu mazone ya Cibitoki, Ngagara na Mutakura agize komine ya Ntahangwa, usanga henshi abatari bwaheze gushira mu ngiro iyo ngingo yo kwibomorera inyubako zitubahirije amategeko bariko barakora ico gikorwa, abandi bubaka, abandi nabo bararangije ico gikorwa. Abanyagihugu bo muri iyo komine bavuga ko uwo mugambi bawumvise kandi bawakiriye neza. Muri rusange muri zone Cibitoki Jembo navyarakurikijwe. Zarakurikijwe vrema benshi barabomoye. Sara batarubaka bakirindiriye abo bahinga boza kwerekana neza abantu bazocisha mu kubaka. Naho biruko hari bamwe mu banyagihugu bavuga ko bategetswe kubomora ariko bitari bikwiye kuko bari bafise impapuro zemeza ko batarengeje ku metero bari barahawe. Twebwe par exemple ngaho iwacu c'est parcelle, c'est titre. Parcelle ya 20 metres sur 20 metres. Mugabo 20 metres ziduga ku kaburimbi. Ubu twabomoye ntizigikwiye. Kuvuga zari zisanzwe ziri 20 metres sur 20 metres. Baca barakura ko turone twarabomoye no kuvuga nturubaka. Urumva isiganye 17 metres sur 20. Urumva twebwe tubona umengo na gahombo ariko turagira. Basaba rero leta kubarungikira abahinga kugira ngo barenganu. Ico dusaba leta nuko ibi hoca kwirikira abahinga bo mushikiranganje bw'intwaro y'agati mu gihugu bakaza bakerekana neza by'ukuri aho umuntu abwirizwa kugeza avuye ku kaburimbi. Ikindi abo banyagihugu basaba ngo nuko bishobotse bokongerwa ikiringo. Kubw'umukuru w'igihugu abona ko yotwongera canka kabongera ikindi kiringo n'umuvyeyi ashobora kubikora mu bushake bw'iyo ko arazi ko abantu hitungana. Ivyo biruko mu gihe ikiringo c'ikigongwe c'indwi zibiri cari catanzwe muri meri ya Bujumbura kimaze imisi 3 kirangiye. Tugushimire na wewe Oda ndayishimiye. Reka tugume mu buraruko bw'igisagara ca Bujumbura tuvuga ibijanye n'imibano aho hibonekeza ubukene bw'amazi muri zone ya Cibitoke ni muri komine ya Ntahangwa nyene mu buraruko bw'igisagara ca Bujumbura. Abanyagihugu baganiriye na televiziyo Isanganiro bavuga ko haheze ukwezi atanima ry'amazi babona, bagasaba ishirahamwe Residezo gutorera umuti w'ico kibazo. Inkuru tubaza Kaisa Liliane inamahoro. Ushitse muri zone ya Cibitoke iri muri komine ya Ntahangwa uhura n'abatwara ibivomesho baja guhiga amazi, bamwe ku makinga abandi ku mapikipiki, abandi nabo bikoreye ibivomesho ku mutwe canke babitwaye mu maboko bagenda canke bava kuvoma amazi. Abo banyagihugu bamaze ukwezi kurenga ata amazi bavuga ko bagira ingorane aho bayavoma bagahitamwo kwikora ku mazi mabi yo mu kuzi Nyabagere. Chavoma muri Nyabagera kubera amazi muri Regides ubu nta mazi tukironka, tubasha kumara nk'ukwezi kose atamazi tubona. Duca duhitamo kuvoma Nyabagera. Aho bakura ayo mazi ngo ni kure kandi bayaronka amasaha akuze, umutekano wabo ngo ushobora guhungabana. Basaba Regidezo kuza gukora ibikoresho vyayo vyahononekariye mu maguru masha. Basaba Regidezo yikubita gashi kugira izikora ico kitiyo bavuga ngo camenetse kugira turonka amazi tugeza atemba, kubera ibido tuyigura amayeri jana mu Kamenge abafisa amabomba cyangwa tukayavoma mu Kamenge muri Kavumu, ariko haba hari abantu benshi tuvoma gushika 5 y'ijoro. Nk'umwana kugenda mu Kamenge muri Kavumu akaca muri Nyabagera aja kuvoma amazi nga 5 y'ijoro 4 ashobora guhura n'ikibazo. Hambavu y'ivyo ngo ni ingwara zirashobora kwiyadukiza co kimwe n'ikiza ca coronavirus. Nukuri abanyagihugu turarushe, turasaba ko leta yo turabira ikibazo cy'amazi. Nukuri yo bikoze kubera n'ingwara zuca ziba nyinshi ku buryo bwo kubura amazi.
na regidezo nyene twisaba yuko nayo nyene yohaguruka ikaraba ikibazo cyo bagihari nayo nyene igakora kugira ngo abanyagihugu ntibamererwe nabi na cakiza bavuga ngo ni ca corona nacyo nyene nikigwire do plus kubera atamazi nyene. Mu masaha y'umutaga yo kuri uyu wa gatandatu ikiringoti kinini giserukira mu kuzi Nyabagere kigabura c'ibitoke na Ngagara cahavuye cisuka amazi. Ayo mazi ntawamenye iyo yari ko arava, ariko abanyagihugu isinzi bo muri zone c'ibitoke baciye banyarukira kuyavoma. Haisa Liliane inamahoro tugushimire nawewe. Tukubitire mu makungu aho umukuru w'igihugu c'u Bufaransa Emmanuel Macron yagiraniye ikiganiro hamwe n'urwaruka rwavuye mu bihugu bitandukanye byo ku mugabane wa Afrika. Hakaba hari ku munsi wa nyuma w'inama yari imaze iminsi ibiri ihuza igihugu c'u Bufaransa hamwe n'abaserukiye ibihugu bitandukanye byo ku mugabane wa Afrika. Nkuko tubikura ku kinyamakuru France 24, umukuru w'igihugu Emmanuel Macron ngo ntiyorohewe kuko urwaruka rwavuye muri Afrika rutatinye kumwagiriza ko yifatira mu gahanga ibihugu byo ku mugabane wa Afrika. Nicole Nininahazwe. Mu gihe Emmanuel Macron yari yifuza kuganira n'urwaruka ruva mu bihugu bitandukanye vya Afrika kubijanye n'iterambere, ubwo rwaruka go rwasavye ko hoba gusabwa imbabazi ku ngorane ico gihugu cateye mu bihugu vya Afrika. Avec les plaies du passé. Monsieur le Président. Ntibikunda ko tubonanya tuganira, hari ibikomere dufise vya kahise. Mukuru w'igihugu, ako kahise kararemereye. Ndaguhamagara ahubwo ufate ingingo aha turi yo gusaba imbabazi umugabane wa Afrika. Et accepter de demander pardon au continent africain. Emmanuel Macron akaba yananiwe gukora ivyo yasabwe yaba ku ruhande rw'atwara igihugu c'u Bufaransa canke urwaruka ruva muri Afrika, bose nta worohereje uwundi nk'unava mu gihugu ca Mali. Arrêtez ces discours paternalistes. Hagarika kwama muvuga ko mushaka gufasha Afrika. Eka ntidushaka imfashanyo, dushaka gukorana kuko twese turakeneraniye. Emmanuel Macron yagerageje kwisigura uko ashoboye imbere y'ugo gwaruka, biboneka ko atari yiteguriye ibihava bihabera. Abari muri iryo huriro basavye impinduka mu migenderanire y'Ubufaransa na Afrika, na cane cane kubijanye no gutanga imfashanyo ku bakuru b'ibihugu batwaza umukazo. Emmanuel Macron akaba yiyemeje gushiraho gushasha ikigega kijejwe gushira mu ngiro imigambi ya demokrasi nkuko vyari biri mu mugambi wa 2018. Na ibintu vy'agaciro bigera kuri 26 Ubufaransa bwanyaze ku ntwaro y'igikoroni igihugu ca Benin bikaba bizosubizwa ku mpera z'ukwezi kwa gitugutu. Nicole Ninahazwe tugushimire. Ni no kuri iyo nkuru duce turangiriza ko amakuru twari twabateguriye uno munsi. Reka nshimire mwebwe mwese mwafasha akanya ko kuyakurikira. Nongere nshimire bagenzanje bo mu ruganda rwa televiziyo Isanganiro bafashije gutororokanya ano makuru. Ahanje reka ndabifurize kubandanya mugira ibihe vyiza na televiziyo Isanganiro.